n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezweho nga mu gihugu c'u Burundi, n'amakuru tuza kugaruka n'ubundi kwinyurana rikomeye cane riri hagati y'ibihande bibiri mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, aho hari uruhande rwayobotse Perezida Varisito Ndayishimiye ndetse n'urundi rutumva ibintu kumwe na Varisito Ndayishimiye. Reveriyano Ndikuriyo azwi nk'umuntu ari arongoye igice cita ko kiri mw'iragi rya Sogo, iragi rya Nkurunziza. Uyu arazwi cane ko afise imbonerakure ndetse n'izindi mbaraga zose ngo akaba zihabwa na titre afise mu mugambwe. Reveriyano Ndikuriyo vyaravuzwe yuko yoba yaratoje imbonerakure ziharurirwa mu 2025 mbere ngo ashobora kuzokwifashisha mu bikorwa vyiwe bitandukanye, aho yavuga ko zizogarukana amahoro mu gihugu. Perezida Ndayishimiye agifata ubutegetsi yavuze ko kimwe mu bintu vya mbere azihutira gukora ari ukwaka ibigwanisho imbonerakure, ikintu kitagaragaye neza mu maso ya Reveriyano Ndikuriyo. General Guillaume Bunyoni we mu kugwana kwiwe n'umuntu w'amayeri menshi cane, arazwi ko afise amahera menshi cane ndetse akoresha ayo mahera mu gushika kuco ashatse cose. Birazwi ko afitaniye ubugenzi n'abandi bategetsi bo mu bindi bihugu bitandukanye ndetse binafise imigenderanire n'igihugu c'u Burundi, kandi ngo abo bategetsi bakaba bamufasha mu gushika kuco ashaka mu gihugu c'u Burundi. Muribuka ko afatwa vyari vyavuzwe ko yoba yarahungiye mu gihugu ca Tanzania, yaragiye kwambuka aza mu gihugu ca Mozambique, nyuma akabandaniza urugendo rwiwe mu gihugu ca South Africa, aho vyose vyoba vyarapfuye. Ihagarikwa rya General Guillaume Bunyoni guhindura ibipapuro amanoti y'ibihangange ni bimwe mu vyongereje urwanko hagati y'abitwa ko bari mw'iragi rya Nkurunziza n'abitwa ko ari abo kwa Ndayishimiye. Reveriyano Ndikuriyo we afatwa ko ari we asigaye kw'isonga y'abitwa ko bari mw'iragi rya Nkurunziza. Urwangana kw'izi mpande zibiri gusa no gutera kuja ahabona kuhusha uko vyahora kugeza no muri vyinshi tugiye kurabira hamwe mw'idonido yano makuru. Vyinshi tugiye kugaruka ko kuri iri nyinyurana riri hagati ya Perezida Varisito Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo. Vyinshi vyaravuzwe igihe haba ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD bivuga ko Reveriyano Ndikuriyo ashobora gukurwa mu mabanga y'uwo mugambwe, mbere ko yari anatanguye kugenderera nyinshi mu ndongozi zikomeye cane, azibwira ko batokwemera ivyo Varisito Ndayishimiye aza kubasaba mw'iryo koraniro. Bikaba vyaranarangiye Reveriyano Ndikuriyo agumye ari umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe. Vyinshi tugiye kugaruka ko fyonda subscribe canke s'abone kuri hotel wa fyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure. Muhaye kaze mw'idonido yano makuru. Perezida Varisito Ndayishimiye ngo ndetse na Reveriyano Ndikuriyo barafise ivyo bahuriyeko mu nyifato, n'abantu bashira ahabona n'ingoga ishavu ryabo. Inyinyuraniro ngo ry'abantu bameze gutya ntirikunze kwihisha kubera atawuhebera uwundi, ngo ishobora no kuba ari mu mwanya muto, ariko barafise n'ibibatandukanya bose. Reveriyano Ndikuriyo azwi nk'umuntu ashira imbere cane inguvu, amajambo avuga nka yose yama arimwo gupangurura, gukuramwo, kwica n'ibindi vyinshi cane. Umuti w'ibibazo awumva mu kudadaza no mu guheza umukeba. Reveriyano Ndikuriyo kandi arakunze kuboneka afise imishatsi murantunge, imitsi iranze, ntazi guhisha intumbero afise. Perezida Ndayishimiye we abamwegereye bavuga ko agoye cane gose. Abo bakorana misi yose bavuga ko Perezida Ndayishimiye azotangaza benshi batanguye bamufata nk'ikigugu, bamufata nk'uvuga amajambo menshi atari bushire mu ngiro, ariko sivyo na gatoye. Mu migambi Perezida Varisito Ndayishimiye aba afise ngo vyinshi abitangaza yarahejeje kubikora, ku buryo ikiba gisigara ukubishira mu ngiro, ahubwo bikagaragarira buri umwe wese. Intumbero yiwe yama ayizi, intambara yiwe ayitegura mu mpisho cane. Yatanguye kuvuga ajandajanda ibintu ngo aba abigejeje kure. Bamwe bavuga ko ngo yoba yarihenzwe ko azokoreshwa ivyo
ashaka n'abategetsi batandukanye bari mw'iragi rya Nkurunziza ngo baramwihenze ngo boba baramwihenze ko none bikaba biriko bihera babibona. Bunyoni yarazi adakekeranya ko atazoteba kwikura ko Varisito Ndayishimiye ngo none benshi barabona ko ageze mu munyororo ngo mbere no kumukura ko ubudahangarwa biri mu nyigo mu minsi iri imbere benshi bazumva bitangajwe. Uravye inguvu n'igihagararo bafise yoba Perezida Varisito Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bose ntiboroshe. Ndikuriyo afise umugambwe, afise imbonerakure, afise amafaranga menshi kandi ashigikiwe n'abita ko bari mw'iragi rya Nkurunziza. Abo nabo barimwe mu nzego zose z'igihugu, barimwe no mu nzego z'umutekano. Reveriyano Ndikuriyo ngo arashobora no kuronka bamwe mu mashengero y'abaporoti bahora inyuma ya Alain Guillaume Bunyoni. Inyuma ya Reveriyano Ndikuriyo hakaba hari umurwi munini w'abagumyabanga bumva ko bahemukiwe na Perezida Varisito Ndayishimiye mu kubahindurira amanoti yabo ibipapuro ndetse no kuja abaka amasoko ya leta bagenda banyegezamwo amafaranga, banyuruzamwo amafaranga menshi y'igihugu. Hari n'abafise ishavu kubera ivy'amasezerano y'urudandazwa rw'ubutari Perezida Varisito Ndayishimiye yoba yarifatiye mu minwe. Abo bose rero bakaba bavuga ko yoba yarabakuye amata mu kanwa. Aho kandi hongera ko abaherutse guhombera mw'ihindurwa ry'aya manoti nk'uko narimejeje kubabwira, abo bose rero ngo bakaba bo kwishima babonye ico bakurako Varisito Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye nawe muri kino gihe arashigikiwe n'abarundi bato bato biteze ko hari ivyo ashobora guhindura. Arashigikiwe n'igice kinini c'abasirikare n'abapolisi kubera ingingo zo kubongera umushahara, niwe afise inguvu z'ubutegetsi. Perezida Varisito Ndayishimiye arashigikiwe na Ekereziya Gatolika nk'uko Ekereziya Gatolika yama igira uruhara runini muri politike z'ibihugu ndetse n'ubutegetsi ngaha mw'isi. Aho ntaho kwibagira kandi ko abarundi badakunda kwiteranya uwufise ubutegetsi, ngo benshi rero botinya gutakaza ibibanza barimwo maze bagahitamwo Perezida Varisito Ndayishimiye kurya vyagenze ku gihe ca Hussein Rajab ndetse na Perezida Nkurunziza. Hari ikibazo rero gihambaye kirimo cibazwa n'abantu benshi bakurikiranira hafi vya politike ndetse n'imikenyero ya Perezida Varisito Ndayishimiye. Ikibanza Reveriyano Ndikuriyo yaciyemwo kimutegurira kuba umukuru w'igihugu akurikira Ndayishimiye. Muri kano kanya hagize igishikira Perezida Varisito Ndayishimiye, umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerase Ndabirabe niwe yoca arongora igihugu vy'imfata kibanza agaca ategura amatora. Bona nkeka ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo yoca awuserukira mu matora, gutyo abitwa ko bari mw'iragi rya Nkurunziza bakaba baragarutse ku butegetsi. Ngo binumvikana rero ko Reveriyano Ndikuriyo asa n'uwicaye kw'irembo ry'ubutegetsi. Ikibazo gisigaye benshi bariko bibaza ni imyaka kugira Varisito Ndayishimiye arangize ibiringo vyiwe. Ubwirizwa shingiro ridahinduwe, Perezida Ndayishimiye yemerewe kuzitoza nanone mu mwaka w'2027 akarongora imyaka indwi izomushikana mu mwaka w'2034. Bamwe bakavuga ko aho ari kure cane. Reveriyano Ndikuriyo ngo nta mahirwe menshi yoba afise yuko azoba akirongoye umugambwe ico gihe. Inyurana rya Perezida Varisito Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo ngo ritabayemwo ikindi kintu kidasanzwe, Reveriyano Ndikuriyo ngo biragoye ko azoba umukuru w'igihugu. Kahise katari akakera kerekanye umukuru w'umugambwe ari waneshwa iyo ahanganye n'umukuru w'igihugu. Bamwe bakavuga ko Reveriyano Ndikuriyo muri iyi ntambara Varisito Ndayishimiye ariko arimwo yo kwikurako ibihangange vyinshi bitandukanye, aho kwisanga kw'irembo ry'ubutegetsi nk'uko benshi bavyibwira, nawe ashobora kuza kwisanga kw'irembo ry'ibohero rikuru rya Mpimba nk'uko biriko biragendekera abategetsi ndetse n'ibihangange bimwe bimwe bitandukanye. Kuva CNDD-FDD ifashe ubutegetsi biramenyerewe ko ibihangange bikunda kwiyegereza canke gushiraho imirwi y'umupira w'amaguru ivyegukira. Iyo rero ukaba uri mu mukenyero umwe Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yoba yarafashe ivyizi ntambara za bombi
turabitegereje kuraba aho bizoherera. Muribuka ko kandi Reverend Ndikuriyo ari mu rutonde rw'ibihangange vyagiye gusakwa niba atamahera binyegeje canke se ibigwanisho muhira iwavyo. Bamwe bavuga ko yari yegereye cyane Alain Guillaume Bunyoni. Alain Guillaume Bunyoni nawe ahari mwibohero ntiyorohewe, vyose tukazogenda tubigaruka ko. Vyonda subscribe canke sabone kuri Hotel Wafyinda ko kugira ngo toja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza n'amakuru bagenzawe kandi aho babaherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. N'ayandi makuru menshi twabateguriye kuri uyu munsi ntuze gucikwa. Ni vyinshi tukiriko dutohoza ku bihangange bigiye bitandukanye umukuru w'igihugu ariko ariga ko muri iyi minsi hari amadosiye menshi ari mu biro vy'umukuru w'igihugu. Vyose ntuze gucikwa n'ahandi uzobisanga atari ngaha kuri Umuhuza TV. Imana ibahezagire.